Karibu sana. You call us champion boys, your top African boys, your blacker. Rastafari, serious with this sprint with Mandela was the one of them African leaders. I and I, we got to stand up, yes, to complete them ideas. Respect to Malcolm X or Jahai, let's say. Yes, I want to treat you so good. Yes, I treat you so nice. What you got me need them would got the fire all the time. Anytime when you cry, me go fight till you, baby girl. Anytime when you need it, baby girl, I better put it in booyaka. Yes, I feel like I back in at the time. Call us champion boys, top African boys, or blacker. Ya Bujumbura town make you stand up, tell the story about Uganda, Yan town, yes, Kampala, there you're right. Addis Ababa town, yes, Dar es Salaam, Kigali, them Nairobi. Solomon was the king, Haile Selassie's father. So you know your black man say you are hot and murdered. So tell the baby we no go retire and give to the main man. Cause of Josephine, better we say, man I sing better like respect to South Africa where you still up Lusaka Sabiel. Booyaka. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro Kundo Ange mishe nko mubibona ikiganiro cy'ino munsi ni ikiganiro ngira nkorane n'umuntu nahora nifuza korana nawe narondeye kenshi gashoboka sinamuronga mwaramumse izina giye mwararyumva rigaruka kenshi mu biganiro vyanje tukumwe na Bifes n'umuntu twese twubaha twemera na Bifes yari karamuvuga avuga ati na respect so namusire nagize chance kumuronka check tubona avuze ati ntanjana so nawe se wundi ni Dauphin Dankara so reka tumwakire mwumvirize cyane impano dufise je ndababwira twugara imipaka hari amamwe aza ko dufise abayugara reka rete tumwakire nsindamicisha amajambo bro karibu sana. You call us champion boys, your top African boys, your blacker. Rastafari, serious with this sprint with Mandela was the one of them African leaders. I and I, we got to stand up, yes, to complete them ideas. Respect to Malcolm X or Jahai, let's say. Sinawe shora byumvise so. Yeah, bite mwese bakunzi ba Magic Channel TV na Minouche. Ni sawa ndameze fresh vraiment kandi ahimbawe sana gukorana nawe bro. Iteka ni riri kuri jewe umunezero wose uri kuri jewe kubera nahora nanje nifuza gukorana na Magic Channel TV TV kunzwe cyane naje bwanje nkunda nkurikirana cyane. Asante sana vraiment asante sana. Ikinjambere bashaka kwibaza wanati Dauphin Dankara ninde? Dauphin Dankara no muririmbyi w'umurundi aririmba style ya ragamuffin afise originality ya ragamuffin mugashobora kuririmba nyene nibindi ni original ragamuffin ni originality isanzwe ushobora kuririmba hip hop reggae ufise originality ya ragamuffin ushobora kuririmba hip hop reggae ushobora kuririmba dancehall ushobora kuririmba mu beat zarizo zose no muri slow ukakubitamo raga muri style yo yose umva ufise originality ya ragamuffin sadofero no muri rimvyi afise originality ya ragamuffin ariyo akora cyane mugabo akunda umuziki wose na R&B ndayiririmba ndafise indirimbo ya R&B okay ikintu cyambere cyantangaje urafise ukuntu na sikuba bishoboye gusa na accent yawe ni Jamaïca urakoze cyane ni kubera iki donc byavuye ko kintu kuba bakunda cyane imeze gute ni kuba nyine nkunde ukuntu baririmba ndakunda irya vibe irandyohera ndumva ndiko ndirimba irya style ndiyumva nanjewe ko ndiko ngira ibintu biryoshe kujya abandi bambira ati bana biraryoshe naye ndavyumva ko ndiko ngira ibintu biryoshe nibage iyo menya nkazana akantu nze uvugiriza nkavuza nk'aka beat ukaririmbira ariko next time tuzobikora ndashaka kumbwire unyikira he bigenda gute uburi he Jean kuko turakumva muri indirimbo gatwika umujamani tukubone mu ma media tour tukakumva gusa izina ryawe riravugwa muga kukubona ewane kabikibazo jewe ndaboneka ndijyambere gusa nkoranye na Magic Channel TV ariko iyo nkuko uvuze media tour iyo kenshi nkoze indirimbo ndagira ndaca ku TV online nka Buja Hit TV barakunda kuma ibiganiro na Landry promoter rimwe abantu bakurikirana Buja Hit ngira barabizi na Landry promoter mbosi cyane ariko ni gake mugani wawe si mbonetse cyane ariko TV online vraiment sijyambere ndayikoreye ko ego oya ndavuga cyane genre nka kujya kwa Bifes ugasanga umujama hari cyo bamuziko genre ukore nyinshi nivyo nashatse kuvuga mboje nibaza yuko
ari bikorwa bike kuko deja nanje ibikorwa simfise vyinshi mba nkunda kuza iyo mfise ikintu mfise ijambo ushaka gushikiriza iyo ari igikorwa gishasha ibikorwa vraiment sinibiraba vyindebo ni rimwe sohora rimwe kandi zishobora kugenda kubera ama featuring niyongira kenshi kubera vraiment ama featuring kenshi aba usanga ari menshi kuruta indirimbo zanje jenyene sasa rero iyo nsoye indirimbo yanje jenyene niho ndondera ama TV online nkarondera muri Bujahit mu CK niwe uramfasha cyane kansabira CK ahubwo yubahwe cyane umuntu mwiza sana yego ibintu nk'ivyo gusa ibikorwa niba afise ibikorwa nk'ubuye ebana nk'igikorwa ari igikorwa nshaka gusohora mu misizi cyo ndabarondera na mwebwe kandi sana hariyo indirimbo ya mbere ukunda yiwawe uvuga atare naratwitse kuko je indirimbo zawe kenshi ndikunda kumva numva umengo nturi umurundi ndashaka ndirimbira akantu kamvuga ati iyi kandi sishaka ivy'ikirundi oya ivyo bifesi no wabigira ndashaka rero akantu kamwe ahantu watwitse uravuga ati aha rero aha ndakunda sana mu ndirimbo zose naririmbye ni twinshi kwera ubuma naho bari collab canke ari yiwawe ari wenyene agaparti kamuvuga ati akagenda gatwinda gakunda sana naratwitse je numva ari henshi indirimbo nyene stand up so hakujemo gatoya ari ahantu ngira hajya nyine nagize freestyle Jahile Selassie hajya ahantu kubera hari ukuntu nagize cri ebana nanje ubwanje muri studio ndiko ndarugisira arangiye haya Mandela was the one of them African leaders ayana we got to stand mugabo nako kabo mugabo ni nyinshi ndirimbo mfise ibintu ngira ni byinshi kwera ibintu vuga binyohera kabisa abantu nkamwe kenshi tubafata ko baciye ubwenge n'ibintu muririmba biba ari bisiga bwenge kuri wewe iyo ubonye abaririmba inkundo bahibongoza mu nkundo ubafata gute Jean ndabikunda cyane nayo ndafite indirimbo yitwa aragutasha iko kuri YouTube iri muri R&B ndahibongoza kabisa ndabikunda kubera mu bisanzwe urabona mu bisanzwe sinzi ngeno gusigurira iyi style je nkora ya ragamuffin iva mu muryango wa reggae gusa reggae bavuga yuko ari mère de la musique muri nk'aba rasta ukunda of course ni style z'abarasta nyene zikunda cyane cyane abarasta sasa reggae bamaze kuvuga ko ari mère de la musique byose biriro tuvamo R&B hip hop nivyo nakubwiye ati mfise originality ya ragamuffin mugabo hari umuntu ashaka kugira ugasanga hariyo ama rap Jamaïca Vita rap Jamaïca ni rap wiki Jamaïca mugabo ntaririmba canke hariho baje bagira raga kumva umuntu mengo ari kararirimba arimo R&B mugabo somehow bikaba bikaze basi akarorero kugira ubitahure hafi nka Good Life Radio and Wizo bajya bose bagira style hari abantu bavyitiranya cyane ngo radio aririmba R&B oya yaririmba ragamuffin ya R&B ariko Wizo yari umuraperi rap Jamaïca yagira rap Jamaïca mugabo Wizo akagira R&B bose ni style imwe muri raga bose nabo ari kuvuga ngo ni umuziki ndabishimira Imana ukunda bitahura cyane urabitahura cyane niki gituma umuziki wawe udatera imbere cyane genre je mu barundi sana nabikorwa ndagira byinshi mugabo numwanya is the time urafise ibindi bintu ukora okay uravye ibindi bintu numwanya tutarashika gusa bisaba umwanya ntabikorwa ibikorwa ntibirambana byinshi fo ko nkora nka proof abantu bakeneye kumva ikiri muri je wivyo nyine uvuga ati muri muziki ko ubacumbaza abantu ivyo oyo wumva ndavyumva biri muri je ko ndavyexplosa rero ni kuexplosa fako ndavyexplosa nkabishira habona abantu ndashaka usura ndirimbere ndagusavye uko manager yana iyo ukora Yes, I feel like I back in the time callers champion boys top African boys or blacker Your Bujumbura town make you stand up, tell the story about Uganda, Yan town, yes, Kampala, there you're right. Addis Ababa town, yeah, Dar es Salaam, Kigali, them Nairobi. Solomon was the king, Haile Selassie's father. So you know your black man say you are hot and murdered. So tell the baby we no go retire and give to the men man. Cause of Joseph feel better. We say, man, I sing better like respect to South Africa where you still up Lusaka Sabiel. Booyaka. Abu turatawuri gituma na Bifes avuga ati respect sana. Ubuzorimba na Bifes ijyaye. Bifes turafise projet yari yanyemereye ko twokorana. Mugabo umu boss yari kubera yari wewe nta mafaranga yansavye bazi ko gukorana na Bifes uburazimvye ari hejuru cyane. Nta mafaranga yansavye mu Burundi kuko turabagenzi. Yambwiye ati wewe gusa wikaze video ubwise ukane video kandi arabisigurira ati nawe byo gufasha ugize video kugushika kure iki. Mugabo rero acaba umuntu yari yavyemeye kuyikora. Cambona umengo nawe nyine ari karakwepa
yari indirimbo nyene mwereka gukora yitwa stand up, so naciye mbitamo kubikora je nyene muga Bface urumva aracahari yambwiye ati anytime uronse umuntu yo gufasha video ndi ngaha I'm ready. Bface n'umuntu mwiza cyane turavugana kenshi antuka baravimba ko cyo bari ikintu gikaze ndashaka kumbwira iyo wumvise nka Bface avuga ati kuri kamera ati ehana Daphine Dankara respect sana kuko yabimbwiye mbazi kumubwira yararimbye ndambwira ati bro urakomeye urakaze acambwira toya hari uhundusha ikiganiro narakibonye ati hari uhundusha kandi respect cyane Bface namanda nanje yongize ibiganiro no muri Buja FM Hit Connection Bface ndamuvuga vraiment nkavuga ati respect cyane kandi n'umuntu ndasubiye kubivuga respect brother kuko Bface n'umuntu atajya umunwa akunda n'umukunzi n'umu amoureux de la musique akunda umuziki mwiza umva kandi ikintu ari ciza kivuga uko niko ameze kandi Bface twakoranye kera muri 2015 indirimbo yitwa No Comment indirimbo yiwe turayikorana 2015 urumva umuntu yari yapressing ingene indirimbo kuva kera ndabizi vraiment sasa kuba rero mbajije ati kuba ariko aravuga gute nyumva kujya kuna aguha respect ya atari sana ndagiye gwa cyane kubera mbona yuko ari umuntu tuba twaratanguranye somehow inyuma mugabo antahura akabanyemera mugabo Imana igace imucira inzira akaja hejuru cyane sasa abariko ari explaining nanje somehow ni nkanjewe mba ndi haje kuko vraiment benshi barabimbwira ati Bface yamye kuvuga tome turaba basanga ndiko ndamamara kandi nicaye muhira gusa kubera yamvuze gusa so ndabishima cyane kweli. Okay, avant yuko turangiza ikiganiro cyacu ndashaka kutubwire hari indirimbo zingahe kuri YouTube nama audio nama video genre tubwira n'izina genre bashobora kwandika kuri YouTube ni Dauphin Dankala Dauphin mu gifaransa Dankala D-A-N-K na E mbambe D-A-N-K na A na R ndende na A Dankala ego niyo bonondera kuri YouTube hama kuri YouTube ndafise ko imiziki wanje jenye nishika nko kuri 6-5 gutyo ama featuring niyo menshi gusa ama featuring umva nari kuri channel yanje ni naco no basaba cyane mugende kuri YouTube yanje Dauphin Dankara ndabibasavye ndabinginze mucubahiro cyanyu kabisa mugire kasabone ndi mu kwiza 1k y'ababone baburamwo bake ni hafi sets mugire vraiment effort na stand up so muhe views hari ibikorwa byinshi biko biraza imbere ama featuring kandi n'abantu bafite amazina n'abandi bato batumwa bashoboye muziki kandi ama featuring azuzana n'ama video n'ibikorwa byanje jenyene ndiko ndategura bizoba bikaze mbe urafise management kuco kana naci bagiye na management nayo ufise ni jenyene kabisa. Oh my god, that's why ibikorwa bitariko biragira gusa ntiyaburanye n'umuntu ashobora kuguterera ka cyangwa kandi atari kuvuga ngo manager ni permanent y'abafana voilà ni mutwe eco no saba ufise uburyo kweri akunda style ya dancehall yo dufasha kabisa byo bari ibintu vyiza kandi twoshima kabisa yego donc tutarabasezera ndashaka umbwire canke usabe ikintu abafana cyane bakunda umuziki w'u Burundi mugabo bafite ukuntu batawitaho cyane ikintu bo basaba afite hari ikintu kimbabaza hari ukuntu mbona abantu nkamwebwe mufise talent murashoboye mugagaca sanga YouTube zanyu n'ababone mufise man ufumura views mugufise ababone omwe mugabo murana mu Burundi YouTube iracakoresha abantu bake baco kintu baracidoga abantu benshi na jewe ndi hasi ntaraduga cyane abari hejuru bankuriye baridoga urumva deja mugabo ni kintu retwo basaba vraiment kwijukira YouTube ama views kenshi birageraho biriho umuririmbyi ugasanga nivyo bimutunze ego ibintu n'ivyo kabisa. Courage sana twe turi nyuma yawe Magic TV n'abandi bose bakunda umuziki kuri Instagram ni Dauphin Dankala kujya nyene nuko vuga barashaka abakwandira ama message Instagram Facebook YouTube hose ni Dauphin Dankala ego asante sana bro wakoze sana ahubwo ni je ushimiye cyane Minouche merci sana kabisa merci kabisa courage kandi murakoze abariko baradukurikirana twabira ko tubakunda cyane mwakoze kuduha umwanya wanyu hama tubasaba ikintu iyi emission uyihejeje cyangwa utaranayiheza turasavye ugenda urabize ndirimbo ugenda umwumvirize wumvise akajwi ki wumvise uko akora n'umuntu twese twemera ariko turindiriye effort yanyu d'abord kugira abanze agire donc ashikaho yifuza gushika. Merci beaucoup mwakoze cyane. Yes, I want to treat you so good. Yes, I treat you so nice. What you got me need the muda got the fire all the time. Anytime when you cry me go fight till you baby girl. Anytime when you need it baby girl I better put it in booyaka. Asante sana bro. Merci beaucoup.